kangira Fabio vini wakwenspira kuko ndumva sometime kuko akora neza vraiment hip hop akora hip hop iri kugwego ntawo mubeshera kabisa apana babandi bazana indirimbo zo guhoza abana ngo ni hip hop bazoze tuze turabigisha bareke kudutobera music ya urabaponde vraiment nkaho urabona ibandi bo ntabo nibuka mugumenga ari kiririmbo kama ni cyitwa kama ni la boss ni boss ibintu jare nk'ivyo nyene muga narumvirije kidogo na cenda kizimya kuko yaragitobanze sana Umfukuri Pero Monna Walda turonda kuramutsa hanyuma ntarateba nashaka kukwibutsa ndiwa mwana w'igihugu bita Benturo ndiyemeje cyane yuko nakubabaje mu ngingo wapi ntabwo byoroshe kwantanamo naho njyama ntagutora agatiro ivyiyumviro byarantwaye singipima niroboje ya indirimbo naririmbye ku bwa mugenzi wacu Benturo asanzwe ari mu bihe bitoroshe nanje nk'umuhapere mugenzi we narishize mu kibanza kugira ngo nshobore gusigurira umubabaro arimwo abarundi bose hama kugira ngo numwe bafitaniye conflit aheza yumve bishobotse namugirira imbabazi bakunzi baye ku Basi TV ndabaramukije nkuko mubibona kuri micronique rikeke niba turi handi nyene kuri integrale karibu cyane katwanze tubaye karibu uno musi rero turi kumwe n'umuhaperi ariko arazamuka cyane benshi bariko mumenya kuri Monna Walda n'indirimbo iriko hitinga gose iri kuri hit vraiment ndazi benshi muramwe abatamuzi nabo mumumenye wanda mudukurikira mukora subscribe abatarayikora ariko arayikoze nawe ntimugire desabone kuko mugize deux fois déjà iciva yakora subscribe kore like share na comment ndibaza nibagora ni ibintu byiza cyane dushikikirane banda mudukurikirana rero umeze neza meze fresh sana uraberewe sindibereye mugabo oya mbwa ntibibere gusa basi wambaye neza urakoze narakubona umuntu aberewe nkuko yambaye neza nkuko kera birashoboka nawe ngira wambaye injabuka nkuko abandi bazimisi ndavyumva babivuga ni injabuka tuzi twambaye injabuka kuko muri kote ubona izi mpuzu ntazo bakora ibitenge aha mu Burundi nta yindi mpuzu n'imwe bakora atari ibitenge sindavyizeye nzi yuko kote bikora ibitenge gusa turi kumwe na Dabotene ninde mu majambo make Dabotene ni umwana w'umurundi 100%. Burundian rapper ego urashobora kwidondola ukavuga na Dabotene niyo ryavuye n'amazina yawe y'ukuri hari ahantu batakuzi turiko baragukurikirana mugabo batakuzi kandi bashaka kumenya amazina yanje y'ukuri nitwa Imana Michel hama Dabotene ryavuye muri date de naissance yiwanje navutse le 10 octobre no kuvuga 10 Dabotene urakazi n'ivyo bintu vyumviye gute wabitekereje umwanya munini iryo zina ryaje nyene utangwe kuririmba cyane oya iryo zina nese ndarifise kuva ntaraja muri studio ngo ngaragaze impano yiwanje wumvise riza nyene warabiravye nyene ubona ati ni Dabotene mbe Dabotene ni Dabotene turi kumwe yatangwe kuririmba ryari Dabotene yatangwe kuririmba 2020 ndi mushasha muri game kico cha habari ni mushasha kumbe uri umupeti ego mu myaka mugabo experience na genda yizanye washikiye ku rundi rugezo mugabo umaze umwanya mutoya cyane uri muri game ni umwaka umwe ni umwaka umwe muri uwo mwaka umwe ufise indirimbo zingana gute ufise indirimbo zishika kuri 4 urakaze vraiment ndumva wajuje quand même nkuko uvuga ngo ufise experience je ndavyumva hari abantu bamara n'imyaka ibiri badasohoye 5 gusa wowe mu mwaka umwe urafise indirimbo 4 au moins ufise amavideo angahe ni n'amaudio angahe video zigera kuri 2 next level hamwe na Monna Walda rero mvura diviza wewe amaudio n'amavideo twitegiye cyose ko tuzokwama ari par 2 ubu nje mu isura nshasha yo gukora amavideo cyane ari ku rwego kandi ndagusaba ungirire akapere ya Monna Walda indirimbo iryoshe vraiment nanje ndayumviza nkumva ndumva nyene ifise kandi kariro umenga
gira ya hello Monna Walda turonda kuramutsa hanyuma ntarateba nashaka kukwibutsa ndi wa mwana w'igihugu bita Benturo ndiyemeje cyane yuko nakubabaje mugingingo wafashe wapi ntabwo byoroshe wantanamo naho njyama nta gutora gatiro byiyumviro byarantwaye singipima nirobo ishari ryawe rirashize ikibi mu ngiro nirukiye byinshi bimburira akamaro nazimiriye mu nzira sanga ndigwatanamo egisaha isumba umwaka umunsi ngora kumara ntibagiye inzara inyota mu nda byo turamana ega ingwara mbona ziza kunyifatira niyo mpamvu ndagutuye bitiri kamarira kugira ndabe basi yuko gomba barira ega kwidegembye nanje ndabikumbura mugariko mbona devo ntagomba kundekura nkibikora yarambesha ko bitoduteranya muga nabona bidateba gucangana ega baba niga bose twahora tugendana ubu narabize bose nasanze tugenzanya kuko rino kosa narikoze bambona pica ndayikorira heza ndasohora hamaca ndafatwa muga wapi ntakugemura kinje wankoreye songe ndagukumbura naho wansutena cyane ndiko ndakosa imbabazi ku muryango ndazisabiye ndazikwamarira menshi ariyo nabasigiye mwihangane cyane gose ndazimura nkumbuye yeyo merci beaucoup ne kwe kwiyumvire kuririmba iyo ndirimbo ya indirimbo naririmbye ku bwa mugenzi wacu Benturo asanzwe ari mu bihe bitoroshe nanje nk'umuhapere mugenzi we narishitse mu kibanza kugira ngo nshobore gusigurira umubabaro arimwo abarundi bose hama kugira ngo numwe bafitaniye conflit aheza yumve bishobotse namugirira imbabazi yapu yambe kaya kantu gatangura ni gute je karangoye kumva kantu gatangura itaratangura ya City Garden WDN is Benturo right here nivyo nibike haravyaye barakaje nibike ya nakano kiwacu nyene kaba khapere bamiza kabuye kabagabo ya none nk'umuhapere turo umuhanura iki iyo bintu bibona gute yakoze ya turo icambere yaremeye ikosa ko yakosheje kandi mu gihe umuntu yemeye ikosa kenshi arababarirwa ahubwo ubu unye ubutumwa tubwerekeza kuri Monna Walda basanzwe bafitanye ikibazo yuko iyo mugiririmba bazi kuko no umwana w'igihugu aracyari muto imyaka ntiyohera ari Guantanamo vraiment Burundi buramukeneye aze gukora music tubande tuduzibendera biciye mu mutiho wacu hip hop wagwana ya Monna Walda ndibazi uko dukurikirana uvyumve vraiment Benturo ariko aramusabira pardon ikomeye cyane ugira impuhwe nawe uyikorereko ya mbega umuhapere ubona wemera ngambwi muri Buja Flevani ya bwa mbere nemera jewe nyene double 10 amabandi baza mu nyuma yiwanje ya ninde mu rapper yakwinspire basi kugira urimbi canke navyo inspiration warayivukanye muri wowe bo oya umuntu wese yategeza kuba afise umuntu ashobora kumuha inspiration mu kintu cyose bari karakora bose bose hari umuntu avuga ati shewe hariho no bavuze ati navutse ndirimba ati hajya kanya karira narira ndirimba yarira hajya umwana avutse wewe ngo yavuka aririmba kubera zo mu rapper ariko donc nta inspiration nta muntu yamu inspire urumva yarivukanye nawe yo nibaza ko yaravyihenze ko canke yo yarakujaniranije niyo yabibariye wewe kuko ivyo numva umenga nta fatiro bifise ya oya ntiyabibwiye jewe ariko nabonye media yamukoresheje bo novuga yuko yo kwikosora kuko iyo nyinshi ntabwo iriyo vraiment kandi n'umuhapere mugenza yo bayitwande after ndamukubwira yambwira abahapere ubona basi bariko barikora neza muri Buja Flevani ya wihereye ko wewe uwundi ubona bwa mbere ni je nimero ya mbere abandi baza nyuma yo anje siko ama ari umuhapere yitwa Fabi Love Cation Boy respect my big bro ya ego n'abandi benshi barakora ego ya be haraheruka gusohoka Never Give Up ndirimbo wayakiriye gute eba na Fabi Love vraiment no bandanya mvuga ati kudo shapo yakoze hip hop itavanze kandi yamvuga ibintu biri ku mutima urumva iyatevya gatoya nefse project nk'ijya anya ego hama no vuga ati abandanya akora umugihe utavanze hip hop kwa kundi tuduze ibendera ry'igihugu cyacu cye muri hip hop abahapere rero murota kumwe umva deja ivyo Fabi Love ariko ijya Never Give Up niyo nawe warumva ari zo ndoto nyene nari byo ya bon ego yamvuga ibintu wanje kwe urera kurondeza ivyigwa urera kurondeza ibindi canke bigende gute cyangwa cirondere ya umutwe uguma wongereza ngo manandika sinigera nsinziye waciye ukreya ibindi bishasha yap ya mbwa antukangira Fabi Love ni wakwenspira kuko ndumva
ya sometime kuko akora neza vraiment hip hop akora hip hop iri ku rwego ntawo mubeshera kabisa apana babandi bazana indirimbo zo guhoza abana ngo ni hip hop bazoze tuze turabigisha bareke kudutobera music ya urabaponde vraiment nkaho urabona bandi bo ntabo nibuka mugumenga ari kiririmbo kama ni cyitwa kama ni la boss ni boss ibintu jare nk'ivyo nyene muga narumvirije kidogo na cenda kizimya kuko yaragitobanze sana man gutobanga yo termeje nayo nayimerutse ko yarayitobanze donc kiri bizarre ukuntu menga nico guhoza abana bashonje kweri urumva abahapere vraiment ngo mutaze dabate nabigisha ari abantu ngo batarakura muri rap kamo ino mfukuri tsemu tuzobigisha kandi nta mahera tuzobasaba nico tubereyeho dabate turi kumwe azi nk'umu rapper mbega ziya beef sinzi ko navuga ni beef kujya gucozanya entre y'aba rapper wowe ubibona gute bo ndayibona fresh kiretse ababishiramwe inzigo mugaba zohava bagwara imitima bigibishitsemo inzigo cugwara umutima no gukoresha inzigo yawe neza kugira ngo ushike kwiterambere tunyene hari wavuze ati ni game gusa abantu ari abantu batabitahura baze ati ni gushwana nyene kuko nko mu ndirimbo ndumva nyene menga nivyo nyene uwo abantu bo babwira iki bo jecho no bahanura nuko bokumviriza abo nyene bagatahura irya message umuntu aba yaririmbye apana kwitahura ukundi bishakiye kuko kenshi birava mu bafana ugasanga baragomba guteranya aba artiste hagati yabo ariko tuvugasanga ni one love ni wa mutima nyene one love kabisa mbega muhora mugira ihuriro ry'abarapper tuadukora hip hop day nubu iri hafi kuba turiko turayorganiza iri hafi kuba vyakweli na bamwe bavuga ngo ni nk'ivyo nyene twari tuvuze bavuga ngo baba bariko bara mwese muza muri kumwe bon abaraperi bavure mugabo bamwe bataba nta barimo hariho abafombe muzobakumira muzababwira ngo abafo ntibari hariho abaciga nibabe baragumye kw'ishure kidogo tuzobahamagara nibabimenye vyavure turindiriye iyo songa ryari ahubwo iyo evenema wamenga umbwiye ngo muziga ngo guso se navyumvise neza evenema ya hip hop day hariho abantu muga muzokumira bomva bakiri abanyeshure baracari kw'ishure hama natwe aba big rapper tuzoba tuhari nyene gucana kugira tuduze wa mudiho wacu none nigikubwira we kuri big rap je nta majambo nkunze kuvugisha kenshi ibikorwa birivugira iryo ndimo ya Monna Walda ubona iriko yakigwa gute muri Buja Flavor iriko yakigwa neza mugambandanye ndabatumirira kugira subscribe kuri bwa mbere kuri Ecobus TV hama musimbira kuri Double 10 mwandanye mushara ngirya ndirimbo kugira ngo ishikira abarundi bose kukiri kivugira umwana w'igihugu Benturo mwavyumvise reka turabandanya ni Double 10 tubona ari muri mwihigano ry'abarapper ni hit top TV ni kuri hit top TV mbega baba baravye ikikugire we mu canke nihiganwa rya bose si higanwa rya bose kuko haza babandi bafite ico bamaze gukora umva nkawe namba ukivyiga nta kuntu wavutse ndi n'umurapper nta n'ivyo nshaka novuga turi nk'abaserukizi b'abandi kugira ngo tuvugire bamwe batararonka kajya ko kugira ico bashikirije ku vyumviro vyabo yabatoya wavuze ko ari aba big rapper nibo bariyo ego donc wowe ubona ko ari abantu bafise ibikorwa abaraperi nyene bakomeye buzuye nibo bari muri top TV ubwa mbere ntushaka kuja hajya bataranaye kufise impano yo gukora rap ego hama nshimira n'abantu bose bantoye muri round ya mbere naratsinze munyiteguriye muri round ya kabiri quart de finale nzozana inguvu zidasanzwe ibintu vy'impoemo kwa konti hahandi ni wa mutima ni ya mpoemo nye ndabate turi kumwe wowe en général uretse tuve kuri rap umuziki w'u Burundi ubona gute biriko biraza vraiment turiko turaronka support mugabo si indimwe dushaka mubandanize mushiramwe agacamwa kugira ngo bigende anti mugabo bajya anye no bita ko ari bijuju kuko nta muntu afise ubwenge ashaka kwinuba mugenzi we buntu bwa hypocrite ntabwo tubukunze muri game ifo yuko dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twemeze
bameze b'abanyamahanga kuko birababaje kumva indirimbo ya Diamond ikiravuga ngaha muri Buja Flava kweli nta mpano baturusha babwire gira kantu babwiye vrema kamwe abantu bataritahura bakiturutisha abanyamahanga yuko bo kwikebuka kuko bajya naho raravuze Diamond ntazomenye ko wanamuvugije urumva mbwa yaje mu Burundi none yaramenyewe ngo waramupeyinze dufate oya je nanone mugo gisanga baridoga ngo indirimbo zacu ngo tujane ku ma media mbega irya Diamond uvuza aba yayikuzaniye ngahe Bujumbura hamara asubira inyuma nta izo mvuza nivugize muri Buja Flava nta giswahili nzi no Diamond ariko ndi muri aririmba baje reka tubifate uko muga ndabatumirira kwihanura kabisa abantu bakibikora nta na kimwe vyo bashikanako ya ni double 10 twari kumwe double 10 reka tugushimire merci beaucoup inzira ko bati beka tubashimire ngege mwese mwadutije amatwi mukaduha nakanya ko kutwumviriza bandanye mudukurikirana mukora subscribe muganabwiye batarayikora mukore like share na comment zayimaze ko tuzikorera ko cyane kuri micro yari kerikeke niyubahwe hamwe na double 10 ciao ciao